je ndakomeye mana yanje ku bintu mboye kuri no muhungu ubunyene ubihindure umuhindure ubunyene hori shikara batabo hosa umuhindure byose idemo rafise kunda abakobwa imuvemo muri we imuvemo Pasta kondi hasi pasta. Makunzi banyishu meza. Wa mugabo bari bahinduye imbwa ngo asigara ari umupastori. Katugende ndaga. Ntancika. Babo nyaruka. Asigara ari umupastori je nanje ndamuvumbura kuri pastor no kuri kwimana. Ngaha je nanje negeza kumubaza. Ngo uyu kwa Msawa mtaa. Oya. Abanzu ndamutse umeze neza. Nababujije kuza kumbaza ibyo bintu. Siko. Ndazivugira imbazo ndabizi. Oya abanzu mbwire ni sawa kwanza. Abanzu ndamutse jewe nitwa Mr Twitter. Noko meze neza ni sawa. Ugiye he none kwanza ibi nibiki ufise. Ugiye gusenga none ubizi. Sigara umupastori wewe. Hari jena nabujije manager wa INYISHU media kuzaraza kumbaza ibibazo. Arazi ibyo nabujije. Oya si manager ni jewe naje. We regeye inkuru ni nshasha kuri twebwe. Wabaye umupastori kuva ryari no. Umvize nakubwire. Kuba umupasiteri siba ko bitangaze mu bantu siko n'ibintu ubugira niba none bivuga mu bantu bose babimenye none kuvuba Imbwa ugakira uwaciye umupasiteri bace baguhezaga umvize ntumbaze vishi kwa siko kandi we ndabona wewe urafise ingorane wewe wewe nyine turavuganye gusa cenda kubona mu bintu byinshi ibintu nyabaki urafise umudayimoni w'abakunda abakobwa jewe ivyo ni by'abantu bivugira bagenda baravuga ngo je ndakunda abakobwa sengeri ngenda gusengera yego je ndakomeye mane jewe meshe kuze je ndakomeye mana yanje ku bintu mboye kuri no muhungu ubunyene ubihindure umuhindure ubunyene hori shikara batabo hosa umuhindure byose idemo rafise kunda abakobwa imuvemo muri we imuvemo Pasta kondi hasi pasta. Kuri hasi. Pasta si vyiza ndacafuye kondi hasi pasta. Umvize nakubwire. No murakora ibintu mutazi. Ibintu mukora ibintu byo bizobica. Kandi je ndababwiye mutagiye musenga Imana. Ibintu bamukora nko murabaza abantu mubaza ibibazo bizobakwegera. Kandi byagira bigukwegera ubunyene. Pasta none habaye iki pasta Ivyabaye wayibonye. Hano bose wayibonye nibaza no kurabona abakunzi banyishu media babonye ivyabaye. Oya kwanza tubwire no kuvuba Imbwa byagenze gute pasta. Je ico nico nibuka ndiko ndakubaza gusa ariko je sinzi ngese ngaha hasi. Umvize nakubwiye. Je kuvuba Imbwa nabaye umuntu ubundi umuntu no musi siko. Imana yangiriye ubuntu irabikora unase kuba umuntu. Nkiri Imbwa. Usinkirimo ubundi umuntu. Natwe turabibona none byagenze gute kugira ugaruke ko ibo umuntu ko umurozi yakuroza atakurogo. Imana yarabikoze Imana mu ijuru. Nakomera ko noguma ndimba. Impamvu ndi umuntu gushira no musi. Byagenze gute ndagusengeye basi nyimba ari Imana. Umbiza babwira wa muhungu. Je nshaka kunyumbiza ngo byose mvuga siko. Nakubwiye ati bose barabonesha amaso siko. Roje baraje n'umwe wakera. Oya izi nguvu none wazikuye kwanza kugira ukora ivyo bintu wewe. Izi nguvu wanazikuye nukeneye kumenya. Nukeneye kumenya. Kandi utabona n'amahera arimwo style ni zose kandi tuguma twumva ko gumuja hanze ongera ugaruka nibiki. Byagenze gute bace bagwa nagati ko kuronka amahera no. Nakubwiye. Bino bintu uko nabirose ntumbaze uko nabirose siko. Mbaze ko nahindutse. Ama ushaje fikia kure kwa Lucifer. Oya sinokora ivyo bintu. Kugira abwira ibanga ry'ivyo bintu byose manzime kamera. Iyo kamera yo yakiba. Nazime kamera byose yugari hande. Cyangwa abana nibo urutinya. Mwaba nimugende usanga arimo ariko atinya. Genda muhira. Genda. Abana bakarese yavuze abana begene imbere yanje. Abana batwegereye abana n'umugisha. Mugabo iyo kamera yaramaza izimye kandi ave no ngaho. Kuko ndamubonye nga imbere yanje minako yakije kamera. Inamaza izimye. Aranza izimye. Bobo zimya kamera. Zimya kamera abanza tubwire rero. Iyo microphone nayo iri imbere yanje nani. Zimya byose. Haba tuvugane rero kuri kuntu gumeze amenye ukuri rero umenye ukuri kwa byose. Nibaza yahavuye. We bobo
vayo hagarara hajya anya navyo agende Ingo, va. hari narasi namukene hari navyo oya nahagarare hajya anya yayizimije umviriza rero yego jewe wambaje byinshi kuri ivyo nakumvise gusa naziganiro muri nyishu media niyo mateleviziyo sa yambaje ndanga ibiganiro nujya ari muri Kenya barampa ibiganiro ndavyanga ariko kuri RTN bohora ugenda kuvuga ivya film umviriza ivyo film tumaze tubihore kwanza turi mu bindi biti turabona munsi jewe ndazi no ujya ntari yarambajije umuntu yankijije igihe nari imbwa nari mu ishamu barabara warabimbaza ndamubwira mugabo sinamubwiye umuntu yankijije kubera ryari banga je bimbwire inbox naje ryari banga urinze ugira inguvu zuko mze ko ntango uvuba bo ibanga rero ryari rihari umuntu yankijije ujya munsi n'umuntu asangira ngahanye kandi arazo yitwa Joshua ari we Suguje Joshua yari muri kera yari mu mizisi unyine mu pastor yarakuze ke ujya mu tipe rero ujya mu tipe umubonye ujya mu tipe afite pouvoir dasanzwe kubera je nkiri mwisha igihe nabimbwa twarahuye nawe niwe umuntu nawe ni yari imbwa mbwa yari imbwa isengera umuntu je arambona arambwira ati ngoma ndagukize ndagusubiza kandi ku isi ya none kandi umuntu bo vraiment arabikora arasengera ndakira nabo umuntu kandi maze kuba umuntu mgaca mbwira ibanga rimwe tugateneza korera Imana kugira nzobandanye mbayo kuba ntakorera Imana ashobora gucamva rero hariho imaskeri y'amaye nibaza bari bayibonye y'amaskeri y'igipadiri kenga ari igipadiri yari abakristo abantu babita batawa abatora bazi abatawa mpanda bumva mu byumba by'amasengero njye namara igihe bifunze batagiye batacubamwo kege je ntavuga rero hajya nabazi sinifunze naco najya naco nanywa ihagere rero hageze igihe ijye mu bya mu nkemu ije riragenda rigahera rikagenda ni by'ibintu arindimwe nico bituma n'abantu benshi kandi warabasengeye muri kijyagiye benshi n'abasengeye barakira mbo ryari nari muri Kenya hamutera asengeye mu musicien bita kamani K mask kamani K inde amazina y'abasavye ntayo menyere neza naramusenge rya mutipe yarakize kandi gwe no musi vema kashinga naye avuga ivyamubayeko kandi vema amavuta je nasizwe n'amavuta vema ujya abo rero je uri nga bibi banga ntuzubwira umuntu n'umwe je vema Joshua Imana muhezagira hari hose Imana muhezagira nkore bitangaza cyane niwe yakuvuye kandi sikumvura gusa buno musi boje ndafise n'ibintu je bikomeye boje ndafise spinga none ujya Joshua izo nguvu zo guhinduka ikinja cyo cyangwa kugenda kudisparitra kubona imbwa kayibonamwe umuntu numva ko ari SP afise mbo hagere nabonye Imana itangabere nyinshi ko ryo mwanya nabonye amadayimoni menshi uri abantu tutabasani ngaha mu Burundi ngaha benshi tabasani aba ba Mugani Desire ba Farias mbose navuga mbuze kubera na wenye atabitwara atabubwira aba basani benshi nabonye koresha amadayimoni inano sibatsa ukisingo bagakira aba bari basatibini bari bande abo bose nano abonye afise amadayimoni bagendana kandi niba rero bunyene niba kubera nyene bunyene ahubwo niyatse kamera je ntango ubutumwa bumva niyatse kamera mubwira yatse kamera bobo ngo atsa kamera cushira nceshamwe n'ijwi ka shamo n'ijwi byose shamo n'ijwi yatse kamera je ndabwira ubutumwa tubwire pastor rero aba bantu bose babaririmbye mu Burundi begera Imana kubera benshi bakoresha ibintu by'amangetengete kandi benshi bafata ibintu y'imiti kandi batagiye kubiheba bagiye gusha bagiye gusha ku jambo kuzina ry'Imana kuko Imana yavuze ati umunsi w'iherezo benshi bazorimbuka abantu batazi kuri bazorimbuka kandi buri ndavuga ngaha kuri televiziyo yanyu aha benshi bazorimbuka bose abafise amangetengete abafise ibintu byose bakizwe begera Imana none ndakubaze umuvuto wewe kwizo nguvu wazironse wewe vy'ukuri urashobora gukiza umuntu apana bijya byo gufitiriza apana bijya byo gufitiriza hari umuntu jewe nzi yasaze arzo gutera amabuye ninamuza ese je ndamukiza hari pouvoir Imana duha esprit de Dieu esprit va mu ijuru y'Imana duha umuyaga ukomeye je ndakuravye kunyitse bari je ndakuravye ibari Imana iri muri jewe mva iri bari sho yayo nyene iranyinjira muri inkora bitangaza mugabo si je ndabikora sindakomeza muri je bikora kandi nuwasenge Imana Joshua Imana muhezagire naho ndabivuze mu Imana muhezagire n'umuntu akoresha ibintu vy'Imana kandi rero arizera Imana niyo mpamvu n'abantu bakira none ko imodoka yawe iri hehe muvuto imodoka yawe iri hehe wewe ko ata modoka tubona ofisi kandi ufise amahera ugenda muri Kenya iki imodoka yawe iri
wari umunyarusako je mu modoka yiwanje n'amaguru yiwanje je unyene mvuze ati ubunyene mba ni muri ville ubunyene mba nashitse mvuze ati ndi kumutakura ubunyene mba nashitse urashobora kunyika muri make oya sinyika nabwiye ni ya espanyol y'Imana tugendana ibi bira tugendana yisi usigunira cyangwa se mu ruho iyi ni jambo ry'Imana gishana dushatse uvuga ijambo ry'Imana ugacushika muri ville ugacushika mu Rutana ugacushika mu Kayanza ku ijambo ry'Imana erega cyangwa uri pakiza nawe muri dunyori erega Imana yabivuze nituzohembwa n'abantu tuzohembwa na mpemu yera kubera ivyo dukora twenga ku isi dukora menga turabasazi mugabo Imana yonyene izotwishura kubera abantu bo duhemba n'abamera muvuze mu duhemba none uri umupasiteri kandi uri wambara amashapo ya 50 cent amahereni ndabona washizeko ibidede ugacuvuga ko uri umupasiteri umviza rero hajya abantu benshi bibaza ko abantu ba pasiteri hano bama basobeka mbe bakunda kubaza mbe gusobeka ukambara sentire buri umuntu wiyubashe n'abantu bamafate mu hoteli bama basobetse bamba makoti rero ubwira rero umare gusingira abantu bajya bigira ngo nabamizisi bajya bigira ngo abantu bazi ibintu vy'Imana ubwira basengere bakira umanza kwishushanya nabo ati Imana avuga ati manza mushishanye nabo ubwira bose batahura ijambo ry'Imana mugi utishanije nabo bo ritahura ijambo ry'Imana gute biragoye none nk'ubuje bonye nasobetse nambaye tisi umbonye vuga ko je nabaye pasteur vatia yamutipe nawe rero yamutipe yasaza mbwo muzubona ko mbo abantu basani b'Imana bariho haje umusani bisigura umusani ko ari bajya basanisa baririmba ibintu by'ambarapu by'ubusazi ari abantu baririmba ivy'Imana urabazi benshi rero je hari umuntu umvise muri Bibiliya yanyitse uwo muntu yitwa Filipo aje kubatiza ngo mwe mu Imana aciye amunyikisha puf aragenda mu ahandi hantu none nawe uramaze kubikora ivyo bintu mbo jeve bivije no binakora kubera sinuva ko nashitse hari bwizo rya kera ntoshobora gushikako mwana niko nashika kushibwiriza gihugu hajya mbo kunyika n'ishusho imwe itari nziza oya Imana niyo yamunyikishije iyo Filipo muri Bibiliya ngo mwe mu Imana yamuteruye fye aca mudemesha handi ha noje sinataka enda mara ikintu cyo nimero maze ikintu cameza ngaha je naboneka ne nari he Imbwa oye naze utakara kandi general kize nabo nabyo iyo nagize nabo mutawa ubaze hona baye umuri wanje ni harazi niyondi je kumbona je ngaruka je ni harazi niyondi hajya na yari banga ry'Imana je nzu narimo yari nzu yera derere wari mu mpemu umunara inzu nziza iyo nzu narumvise ijambo rimbwira ati wewe uri umuntu udasanzwe wenda kurungise nga kwisi ugenda umugurura abandi abo je ibintu by'amafilme ngomara nkunda bigabanya cyane ubona ko nagizukira amafilme cyane nkunda bigabanya kubera nkora ijambo ry'Imana cyangwa uri kuhindura amasene horukina ego n'amasene mesho ndahindura mbwa hari amasene zige nkina kugisha abantu ya amasene zige kugisha abantu haje narakinye umugore wanje ntwari televiziyo muzora ibonye haje ko ndigisha ndumiwe